bakunzi bacuro tugarutse muri update zigiye zitandukanye turi kumwe na Rabini nk'ibisanzwe. Rabi nabonye umugabo witwa Faustin Ndikumana aho we abona ko leta ya Nisto ntaho ntuye ngidafite uruhushya rwo kunanirwa. Ati mu gihe ikiringo cya president Ndayishimiye gisigaje imyaka 2 gusa mu gihe ibintu byose bisa n'ivya yagaye mu gihugu. Faustin Ndikumana abona ko hamwe iyi leta nshasha nkuko twavuze ubushize iyo yashizeho yonanirwa ari kiringo cyose ca president Ndayishimiye kizoba cabaye impfa gusa. Hamwe Nesto nawo nuye yonanirwa Evariste Ndayishimiye yoba ananiwe ikiringo cyo cyose cy'imyaka 7 ni kubyemera se buriya ko bigaragara ko ari kumusebya. Ariko se nkubaza reka mbaze uyo yabivutse. Shantare nije imbere niwe musirikare akomeye Evariste Ndayishimiye yaronse wo gutwara Ministère de la Défense. No musivile. Kandi niwe mu ministre afise imyaka mike mu ministre bahari. Ni nawe yitwa yabadashoboye. Kandi Ministre de la Défense yashizeho Chantal. None si mu masezerano yarusha avuga yuko Ministère de la Défense bayihaye umututsi. Niko bivuga ryari mu masezerano yarusha yajyari ya 2005. Kandi kuva ijo gihe nta mutaratwara Défense. Kuko biri mu masezerano yarusha. Ivyo rero bivugisha nuko baba batabizi. Kugira umushikiranganje ubudandaji uba mukuye ku umushikiranganje ubudandaji amutereka kuba Ministre de la Défense kuko azi ko amasezerano yarasha avuga yuko Ministère de la Défense twagwa n'umututsi. Nivyo ntiyagiyeho ngo nuko ashoboye yagiye ahubwo nk'umuntu afise intege nke Evariste Ndayishimiye azoshobora kuririra kagakora ivyo ashaka kandi aro prezana mu maso y'abarundi nk'aharambirije poste yahawe abatutsi. Niwe umbwira ngo nta ruhusha mufiseko ahubwo amufisa ha mu kiganza. Akubwiye ati vuga uti avuze ati B ni B waze gutegetse uragikora of course. Yeah. Ivyo rero. None se Rabi ko wenda nje nta makuru mbifite. None bavuga ko Neva bahemukiye. Akarorera bavuga ko Neva bahemukiye yashizeho umututsi kazi. Kandi bazi ko amufise kubwo bubasha azomuhemukira atekana amufise mu kiganza amukontrola. Baramuhaye ati hari umwanya ahabwa muri ino guverinoma nshya yo. Baramuhaye ariko. Oya pana bira byo kuyobora muri guverinoma. Yego. Iyo bamuha Ministère ya Défense. Yega nubundi hari iwacu urabona ko amoko tuyavuga. Umutwa ngo yaragiye kuvugira ijambo umuntu kuri mariage ngo atanguza ijambo avuga ngo dawe yabuze uwatuma tumazewe bateka no kuri yabuze uwatuma rero tivavwa wibaza ko yarushije kuvuga nabi no gukora nabi abagiye baricwa abitwa ba Musaga bari baramaze abantu bigira ngo nimbonera kure mwisho bakaca babafata bakabakeka kujya kw'inkoko. CNDF de dihemba ivyo bintu bitatu kimwe muri iyo nkoko ni kugereramo. Ukagira sumvya Juventi batumye kuja kwica babikira mu Kamenge akagaruka bakavyagiriza umusazi nubagifungiwe muri prison centrale ya Mpimba bakamuhemba kuja Somalia mu basirikare kandi atari umusirikare. Ntiyavuze nabo umunsi umwe bakaca bagenda bakamukurayo bakamufungira muri prison centrale ya Mpimba bamukuye ijoro rimwe bamutoye ikiziga kumutakura. Urazo wo Juventi muravye ukuboko kwiwe ntukugereranya na kujya kwambaya haga kujega amazi atazi sport icarico wewe imirya yiwe yigize uko warajugumira bamukereye ijoro rimwe. Rero wait and see tubavwa izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars,
buy and ship your dream cars. bakunzi bacuro tugarutse muri update zigiye zitandukanye turi kumwe na Rabini nk'ibisanzwe. Rabi nabonye umugabo witwa Faustin Ndikumana aho we abona ko leta ya Nisto ntaho ntuye ngidafite uruhushya rwo kunanirwa. Ati mu gihe ikiringo cya president Ndayishimiye gisigaje imyaka 2 gusa mu gihe ibintu byose bisa n'ivyayagaye mu gihugu. Faustin Ndikumana abona ko hamwe iyi leta nshasha nkuko twabivuze ubushize iyo yashyizeho yonanirwa ari kiringo cyose ca president Ndayishimiye kizoba cabaye impfa gusa. Hamwe Nesto naho nuye yonanirwa Evariste Ndayishimiye yoba ananiwe ikiringo cyo cyose cy'imyaka 7. Ni kubyemera se buriya? Surely. Kubera iki? Ko agree with him. Kubera ko ntaho ntuye na Evariste Ndayishimiye sabana biratandukanye se? Yego. Ariko umwe ni premier ministre ubundi ni president de la republique. Yego. None se kubera iki yumva yuko ikiringo cye kizaba gipfuye ubusa? Nuko imyaka mu myaka 7 president Evariste Ndayishimiye yikiringo ciwe ayisigaje mu imyaka 2. Yego. Nukuvuga ntuzeye uwitwa Gervain Dirakobuca. Yego. Niwe yatwaye imyaka 5. Nk'umushikiranganje wa mbere. Yego. Yarananiwe. Ibintu byarayangaye, ibintu byagiye wandabaga. Byumvikana ko hasigaye imyaka 2. Naho ntuye rero aje gutwara imyaka 2. Nukuvuga niyo ntaho ntuye yabura hatura nyene nkuko izina ribivuga. Bizoba birangiye never toute sa période izoba yabaye marqué par l'échec. Nico yashatse kuvuga. Kandi nanje nkongeraho ngo yiza kubwagura imisego yibona ikizezuye. Nimba Gervain Dirakobuca yananiwe imyaka 5 naho ntuye agira tushobora imyaka 2 yoshobora imyaka 2 ho hizoza kumira imyaka 5 tumaze muri échec question mark. None ugakompara n'aya mazina Ndirakobuca akuwe na ntaho ntuye. Oya na amazina se yayobora gushyiramo na blague. Mu Kirundi bavuga izina n'iryo muntu. Igose? Eko. Kandi niko biri pe nanjye ndabishigikira. Ahandi bakavuga ngo kugendereza gusumbukuraguza. Kugendereza gusumbukuraguza. Yego. Kandi izina rirakurikira. Izina n'iryo muntu. Yego. Nimba Ndirakobuca yararize ko buca imyaka 5 kabiraheze. Hakaza ntaho ntuye akabagira bura hatura imyaka 2 isigaye. Ikizere cy'uko Burundi bugira bukire muri iyi myaka 2 ya ntaho ntuye ni gitope kimwe no gushaka gusanga abere igisubizo Burundi akore ndabe biramembone kuko nawazananye inzara nk'iyo Ndirakobuca yarafise none wewe ntashonje yahorahe ahubwo wewe wazananye n'inzara ndende kuko wewe aje inyuma y'imyaka 5 abandi bahitiye barya nawe aje kumarira utwo twaka 2 dusigaye ubundi umwana yonke nyina nta bindi. Atubundi umwana yonke nyina zonka nyina ndakubesha. None se Rabi ari naho nabonye ibitekerezo by'abantu ati rero umugabo witwa Neva nimukaje mu muharabika ati muvuga ko mu Burundi wanyu hari ibyamoko ati kuko yahaye uriya mudamu witwa Chantal nije imbere ni ego ati kuba ni Ministre de la Défense yego ati gute ati kandi muvuga yuko ahanini ahitamo bene wabo ati ko bigaragara ko ari kumusebya ariko se nkubaza reka mbaze uyo yabivutse Chantal nije imbere niwe musirikare akomeye Evariste Ndayishimiye yaronse wo gutwara Ministère de la Défense no musivile kandi niwe mu ministre afise imyaka mike mu ministre bahari ni nawe yitwa ko ari umututsi kazi mama wanje kandi wibuke yuko nta bya gisirikare yize byumvikana iyo ata bya gisirikare yize uwize gisirikare hari ni prime niyo ngabo chef d'état major byumvikana ko ari wazotanga amategeko yose yego kira noneho no wahitiye yari umututsi ariko yari umututsi yahitiye atwara urwego rw'imbonera kure au niveau national arumva ikibazo rero cyo kuvuga ko leta ya CNDD-FDD atamoka ishiramwe ndeka ndamurunga iki mu matora y'abatwara
inama nshingamateka nta sanduku zibiri yabonye, imwe yanditse ko tutsi iyindi yanditse ko hutu, bazishirira hiki gira kabiri. Kubera iki mu bashingamateka bavuga ngo hatowe abashingamateka b'abatutsi 43 abahutu 57, ntibavuge bati hatowe abarundi bo muri CNDD-FDD 100? Ivyo babivugira iki? Bazura kaboze kubera iki? Bazana amoko kubera iki? Ko badashiraho ubushoboye bagashiraho izuru. Byumvikana ngo ico kibanza ni ngombwa kijemwe umututsi, yabashoboye yabadashoboye. Kandi Ministre de la Défense yashizeho Chantal, none si mu masezerano yarusha avuga yuko Ministre de la Défense bayihaye umututsi, niko bivuga ryari mu masezerano yarusha yajyari ya 2005, kandi kuva ijo gihe nta utaratwara defense kuko biri mu masezerano yarusha. Ivyo rero bivugisha nuko baba batabizi. Ariko nanone nagiye mbona hari n'abavuga bati neva ati atengusha abarundi, ni bamwe mu barundi nkibaza none kuba watengusha abarundi kuko ashizeho umututsi kazi, sivyo bavuga? Niko nabibonye mu bitekerezo pe, ntacyo mbeshyamo. None nkibaza kuba yashyiraho uwo muntu kandi abona ashoboye, kubera iki bumva kari nk'ikibazo? Ntashoboye igituma adashoboye ngo ndabikwereke. Ubwa mbere ujya mu faso ni si n'umuseni de DFDD ngo uvuge ngo bamushimye ko ari umuseni de DFDD, ujya yazanywe na mukuru wa Evariste Ndayishimiye Ancertain Pascal, niwe muvugizi wiwe. Ivyo bahurira ko ntavyo novugira ngaha ntibinakenewe, mugabo niwe yamuzanye amuperezana kwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe aramushima amugira umushikiranganje w'ubudandaji, uba mukuye ku umushikiranganje w'ubudandaji, amutereka kuba Ministre de la Défense kuko azi ko amasezerano yarashavuga yuko Ministère de la Défense twagwa n'umututsi. Nivyo ntiyagiyeho ngo nuko ashoboye, yagiye ahubwo nk'umuntu afise intege nke. Evariste Ndayishimiye azoshobora kuririra akagakora ivyo ashaka, kandi aro prezana mu maso y'abarundi nk'aho arambirije poste yahawe abatutsi. Ivyo rero babe bareka gusigura ivyo batazi. Ukabona ari ingaruka byagira kuri Ndayishimiye izi, ahubwo ni ingaruka ku gihugu. Hari ingaruka muga kuri Ndayishimiye, n'ingaruka nziza kuko azomwuririra akamutegeka ivyo ashaka, ntazovuga ngo ya ni nk'uwo ufati istata gatereka ahantu ati rero wewe tiro prezante iyi place nta bindi, akaba ari induzurira ku wundi. Ariko narumiwe none ni president de la Republique kuri Ministère de la Défense azomubwira tehe ABCD atajya kumutegeka mu kazi ke, ashobora kumusaba ibyo yakora nk'umukozi ariko atamutegeka. Yashizweho nande ubu rero ugira uvuge ko hagati y'umukozi na shebuja shebuja ataba kwiye gutegeka umukozi? Nivyo umbwiye ko atazotegeka Ministre, ni nkaho wowe umbwiye umukozi shebuja nta ruhusha mufise kiga n'umukozi wiwe. None umuntu ashikwaho na décret présidentiel agakugwa na décret président. Urabona ndakwereka aba ministre vulnerabilité bafise. Urabona nko Evariste Ndayishimiye yarose nabi, akarota par exemple Ministre de la Défense amugambane, ashoboye ubwo nyene kuca aja ku meza katsitara mwijoro saa 8 décret portant destitution du ministre de la Défense article binda gutakiye ubwo nyene ikaca rija ko ikidodo mu gitondo akazinduka zingitwangusha agenda. Wowe wumviye akarakazi niwe umbwira ngo nta ruhusha mufiseko, ahubwo amufisa ha mu kiganza. Akubwiye ati vuga uti avuze ati B ni B waze cyagutegetse uragikora. Of course ivyo rero. None se Rabi ko wenda ngiye nta makuru mbifite, none bavuga ko neva bahemukiye akarorera, bavuga ko neva bahemukiye yashizeho umututsi kazi, kandi bazi ko amufise kubwo bubasha azomuhemukira ate kandi amufise mu kiganza amukontrola. Ntubona ko ari ubwenge buke bwabo ari uko bamunzwe n'amacakubiri amacakubiri. None se kuba uba mu Burundi wowe, aho nanabonye hari abavuga ngo Uburundi rwose turi igihugu cyiza, ariko ati ikibazo tujye duhura nacyo ati nuko abadepite bacu batize. Ati uyu usanze ama speech yabo ati uburyo kibavuga, atubumva rwose speech zacu z'abayobozi bacu zitandukanye na speech z'abandi bayobozi. Nibyo koko nago
cyangwa ni burya ozame byenera valeur na tampuero nombre d'années kuwavutse afise ingabire yo gutwara ntivyagomberwa guharurirwa imyaka n'amashuri afise. yego hari abaperezida benshi bize amashuri aciriritse mugabo bakorera ibihugu vyabo. ni question ya mu mutwe ni na question yuko atari ingabire yawe. Rega hari ibintu dukora nk'ingabire zacu n'ibindi dukora nk'ivyo duhadikiririjwe n'ishari. ngo ko agasaro bakora ibiganiro 5 ku munsi nanje byaba byiza nakoresha kamera ntakoresha kamera mbwirizwa gukwiza 5 muri ico gihe nta musaruro nta karite nzopfa ndose ukubera ni shari ririko rirabintu. abayobozi rero dufise b'abarunda benshi ni shari ryo kuvuga ngo intwaro zagiye zirakorana ku butegetsi z'abatutsi za iporona zaratwaye na twebwe tubwirizwa gutwara sans toutefois analyse mbega urabishoboye kuko uravye nk'imvugo zivuga icyo kintu uvuze nicyo kintu abanyabarundi bamwe bati mu Burundi hari abashoboye benshi atari ko badahabwa iyo myanya bariho pe. uravye nk'umukuru w'inama nshingamateka urabona yiyongeye mandigira kabiri. uravye nk'amajambo Gerazi Ndabirabe no kudondera ivyo yagiye aravugira mu nama nshingamateka kuri kamera ibonwa n'isi yose ukwimvira uti umuntu ntiyarakwiye kugaruka kuri iyi ntebe muga yagarutse kubera iki kwera ari mu bashobora gutera inkokora zigatinywa. n'ivyo bibazo rero dufise iwacu ntihatwara uwushoboye hatwara uw'igikenye udashoboye guterana ikiki ngo uronke ico kibanza wende zako ubushoboye waba udashoboye wende. ariko nabonye barekrama mu minsi yashize bati ari mugabo umwe ati uburyo cyitwaye atera kwiye guhabwa umwanya ni sinzohagera yari umukuru w'inama nkenguza amateka nta niki bamuhaye baba mu bashinga amateka baba mu bakenguza amateka baba mu bashikiranganje ntarimo nabonye nambaye haga pasiteri reka mbyuzuze nta kibazo bavuga ati bari bakwiye guhambaye haga nukuri bati ko yaramuhaye ati hari umwanya ahabwa muri ino guverinoma nshya yo baramuhaye ariko oya pana bira byo kuyobora muri guverinoma yego iyo bamuha ministere ya defense yega n'ubundi hari iwacu urabona ko amoko tuyavuga umutwa ngo yaragiye kuvugira ijambo umuntu kuri mariage ngo atanguza ijambo avuga ngo dawe yabuze uwatuma tumazewe bateka no kuri yabuze uwatuma rero nakare ko Sene David yabuze abituma ikigombi kanamuha rega n'uhari asa nawe nico kimwe ikigombi kanamuha kaza akavuga vyarinda agakomeza gatuka gusa ico bikora yaba ari ufise amaso baramweretse yuko atari yenterese kuri bo ivyakora vyose bisa nuko aramasahi aramatakira ngoyi kuko ntibari kubura ubushikiranganje bamuha ahiti yataka yayandi yosutse mugabe impembo bamuhaye urabona ko bagiye kumunyegeza muri komite ikurikirana ibijanye na mining kandi bavuga bati yagize neza nta katageze Burundi yatuvugiye yaragerageje gusubiza none ko yabavugiye ko batamuhaye kandi ariko gahinda bari bafite bavuga ku bitekerezo ati mbaye hagara kwiye kubona umwanya wawe gitoyoza urubanza ruheze hajya baramuravye arabona ko ari mu ngo gitoyoza urubanza ruheze hajya bararavye atuye umuntu usuho guprezana mu nama shikiranganje ndanakubwire n'amashuri sikirenga yize sta nta kaminuza yagiyemo ariko ayobora ufite iyo mpano nkuko abivugaga ntabwo ayobora amashuri kandi nakubwiye ko mu Burundi hatayobora ufise impano hayobora uw'igikenye siko twabiravye siko twabisanze yaba hayobora ubishoboye kumburengera yari kuzamwo ko yarashoboye umuntu wabari kumugira nka ministre de la communication peut-être yari kubishobora yari kuba nka ministre de la communication ko mbona afise umunwa muremure gusumba ibikorwa yari kuba ministre de la communication none nawe ntibamuhaye kandi badahereza ubushoboye bahereza uw'igikenye nawe yerekana ko afise igikenye mugabo bamunegura ko atagikenye afise nta gikenye afise muri leta ya CNDD-FDD urya ikintu barindiriye kuzomukorera umunsi hogira ibintu bipararangana na gatoyi il sera parmi les premiers à être sur la liste des morts mbaye haga il sera parmi les premiers qui seront sur la liste des morts kuko CNDD-FDD wayikoreye ukaba uri uwo mudahuje ubwoko nabo witwa umututsi canke witwa umuhutu mugabo atayose CNDD-FDD yayobotse FNL par exemple baguhemba iki n'urupfu na gasho canke kwangara ni kimwe muri ivyo bitatu
Bayahaga rero kimwe muri ivyo kiramurindiriye to uta nta misi muteze mugabo ndakubwiye kimwe muri ivyo bitoke murindiye wait and see tivavwa wibaza ko yarushije kuvuga nabi no gukora nabi abagiye baricwa abitwa ba Musaga bari baramaze abantu bigira ngo nimbonera kure mwisho bakaca babafata bakabakeka kujya kw'inkoko Sene David dihemba ivyo bintu bitatu kimwe muri iyo nkoko niyi kugereramo ukagira sumvya Juventi batumye kuja kwica ababikira mu Kamenge akagaruka bakavyagiriza umusazi nuba gifungiwe muri prison centrale ya Mpimba bakamuhemba kuja Somalia mu basirikare kandi atari umusirikare ntiyavuze nabo umunsi umwe bakaca bagenda bakamukurayo bakamufungira muri prison centrale ya Mpimba bamukuye ijoro rimwe bamutoye ikiziga kumutakura urazo wo Juventi muravye ukuboko kwiwe ntukugereranya na kujya kwambaye haga kujega amazi atazi sport icarico wewe imirya yiwe yigize uko warajugumira bamukereye ijoro rimwe rero wait and see tubavwa izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.